Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu no mwatuye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka rene ko ari ko aravugwa mu gisata ca politike ndetse n'imigenderanire ya bamwe mu banywanyi bakomeye cyane b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri no nkuru turaza kuza kugaruka kuri Denise Nkurunziza Bucumi, gusa imbere gato yuko tumugaruka koreka tubanzirize kuri ibi. Inyuma yuko hari inkuru twabagajeje ko ivuga ukuntu Hussein Rajab yatabaye ubuzima bwa Sylvestre Ndayizeye, hari ubutumwa twakiriye bw'umwe mu baryango ba Hussein Rajab aho yatumenyeshe ko irya nkuru yatanzwe yatumye aronka umuco w'ivyabaye ico gihe. Yagize ati maze kumviriza ivyindi yankurishanye na Hussein Rajab ko yatabaye Abdallah vyampaye umuco w'ivyigeze kuba ku bantu babiri bo mu baryango bacu. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri aba baryango babiri bo mu muryango bo kwa Hussein Rajab, tuza kugaruka kandi n'umwe bakomeye cyane bo mu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Uti hamaze kuhaduka ihungabana mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD, abaryango ba Hussein Rajab basabwe kwinengesera cyane ku boza babagana bahoranye mu mugambwe, kuko haravugwa abashobora kubagirira nabi babahora Hussein Rajab canke bagashaka kuza kubakuramwo amakuru. Ati umunsi umwe Abdallah yararondeye umwe mu bavukanyi ba Hussein Rajab amubwira ko yo kwita abanyigisho nkaresha bwenge zari zateguriwe Bujumbura akagenda ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD. Ati umuvukanyi wa Rajab yarasanzwe azwi cyane muri CNDD-FDD kandi byari bizwi ko atakiri muri uwo mugambwe, we akaba yarasigaye abarizwa mu mugambwe UPD Zigamibanga. Niho rero yabaza Abdallah ingene vyoshoboka gaserukira CNDD-FDD kandi bizwi ko atakirimwo. Abdallah ngo niko mukomwishura yaciye amwishura ko uwuza kumubaza aze kuvuga ko ari we amurungitse. Ati burya inama yarayigiyemwo abamubonye baramubonye ariko ntaco bavuze, wame ngo ni ibintu bizwe. Ariko ni kuko no ku wundi munyamuryango wa Abdallah yigeze gusabira akazi ahantu mwishiramwe ryimba ubutare. Aho hantu kwaronka akazi birazwi ko vyasaba ube warungiswe na Nkurunziza canke barya abandi bajenero bari bakomeye. Ariko uwo muntu wo mu muryango yarahawe akazi vyoroshe ndetse akaba yarakoresha n'imodoka Abdallah yari yarakotesheje iryo shira hamwe. Munyuma ngo bahavuye rero baronka amakuru ko Hussein Rajab yabujije Abdallah ivyo kwegera umuryango we kugira umubano wabo ugume ari ibanga. Ngaha rero niho hagiye kuzamwo ibindi vyagiye biraba ndetse mukaza kumvizamwo n'ivy'umutambukanyi w'umuhisi Petero Denise Nkurunziza Bucumi. Nk'abandi bakenyezi bamwe babari ku rugamba, Denise Bucumi vyaramugoye gutahura intumbero y'urugamba rwo guhabuza demokarasi aho muri CNDD-FDD harimwo n'umushinga ntahe wiwe. Amakuru nk'uko bitangazwa ni torokanizo ry'amakuru Ejo Heza avuga ko Denise Nkurunziza yigeze kwandikira urwete Petero Nkurunziza amumenyesha ko atavavanuye n'ivyo yarimwo urugamba ivyo kubana kwabo bizoba biheze. Urwandiko ngo Nkurunziza rwaramuciye ivutu aragerageza guheba urugamba ariko biranka kuko atari kuronka uko asubira mu rugo adatawe muri yompi, ubona ko yari mu barondegwa cyane n'ubutegetsi bw'ico gihe. Bagenzi we bamaze kubona ko bimutesheje umutwe barabishikirije Hussein Rajab nk'warasanzwe amutwara muri komisari ijejwe kwigisha no gukundisha umuhari. Amakuru akavuga ko Rajab yamye ari umuntu w'amayeri menshi cyane iyo hageze gukura abantu biwe mu ngorane. Haheze iminsi Rajab yarahamagaye bamwe mu bari abagenzi ba Nkurunziza ababwira ko agira ategura uko Nkurunziza abona n'umukenyezi wiwe, ariko abasaba ko bobigira ibanga kugira amakuru ntahava ashikira umwansi maze inzira zo gucishamwo Denise zihave zigorana. Aho rero ngo niho Rajab yaciye arungikira ubutumwa Denise ku izina ry'umuhari CNDD-FDD bamumenyesha ko umushinga ntahe wiwe ariwe Petero Nkurunziza akitswe n'amagara kandi aremvye cyane ko rero yo kwigora agashika mu ikambi y'impunzi ya Rukore akamuraba irya nyuma bishitse
shingera abazobe babonanye. Ubu butumwa ni ubutumwa ngo bwateye ubwoba cyane Denise Nkurunziza Bucumi ku buryo yemeye gufata urugendo. Amakuru avuga ko yacishijwe mu ntara ya Muyinga arara mu muryango wa Hussein Rajab kuko ariho hari abantu bashobora kwizigirwa mu kugumya ibanga, kandi uwo muryango ukaba wari rutumwa ko mu gufasha ibitari bike mu bijanye n'urugamba rwa CNDD-FDD nk'uko vyemezwa na benshi mu baciye ku rugamba harimwo n'ibihangange bitwara igihugu uwo munsi. Baremeza ko utaciye muri uwo muryango bakamufasha ibitandukanye. Urugendo rwarateguwe, Denise Nkurunziza arajabukanwa mu ibanga ntangere. Ku rundi ruhande Nkurunziza yari yanyegejwe ayo makuru kugira ntahava afatwa n'amarangamutima ngo igikorwa cononekare. Yabwiye gusa ko yo kwitegura uburongozi bw'umuhari buza kumuhuza n'umushitsi adasanzwe avuye mu Burundi. Denise amaze gushikanwa yajanywe aho Nkurunziza nawe yararindiranye umushitsi, yararindiriye uwo mushitsi. Denise akubise amaso Nkurunziza yaciye avuza induru akaruru kubera ibigumbagumba. Nkurunziza nawe yahaswe kuraba kubera umunezero. Bivuga ko ico gikorwa cyangwa se surprise Hussein Rajab afashanyije n'abandi bakure Nkurunziza na Denise cyabaye intibagiranwa muri uwo muryango. Amakuru akavuga ko ico gihe Hussein Rajab yaza yaramaze kuvugana na zimwe mu ndongozi z'umuhari kugira ngo batangure gutegura Nkurunziza nk'uwozoserukira CNDD-FDD mu matora nibamara gutaha mu gihugu, ariko vyari bikiri ibanga. Inkuru zikavuga ko bivuye ku gukebana kwarangwa hagati yabo muri CNDD-FDD naho muri Paripehutu FNL. Aho muri FNL bumvise akaruru ka Denise baje guhamagara igipolisi ca Tanzania bakibwira ko aba CNDD-FDD bagire bafata umukenyezi ku nguvu. Igipolisi rero nibwo caciye gita muri yompi indongozi zose zaraho. Amakuru akavuga ko Hussein Rajab yaciye yikora ku nshuti n'abagenzi afise muri Tanzania. Ubona ko ahafise umuryango w'amaraso munini. Itegeko ryo kubarekura bose ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu Dar es Salaam mu Tanzania ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Kuva ubwo indongo za CNDD-FDD zikaba zaraciye zitangura kubahwa mu bice bitari bike vya Tanzania. Ibikorwa barimwo bibona koroha. Amakuru ahari akavuga ko inyuma y'ivyo Denise yashoboye kuyaga na bamwe mu ndongozi z'umuhari. Mu vyo bayaze na Hussein Rajab yamusavye kwihanganira umushinga ntahe wiwe Nkurunziza gato kuko mu vyo bategura azoba umuntu ukomeye umukuru w'igihugu. Ngo Denise vyaramutwengeje cyane abonye ukuntu bari babayeho n'ingene basa, hanyuma bakarota bashikira ubutegetsi kugezaho boronka umukuru w'igihugu. Ngo sa Denise gusa hariho ivyo Hussein Rajab yababwira vy'ukungene bazotsinda bagashika mu gihugu bakaronka ivyicaro vy'iteka mu nzego za leta. Benshi bakabifata nk'indemesho y'urugamba gusa, ariko bakabona ko bitazokunda. Ivyo biri mu vyo batazopfa bibagiye, arico gituma yamye yubahwa muri CNDD-FDD. Imisi ngiyo iragiye, iryavuzwe ratashe za ndongo za CNDD-FDD zasesekaye mu gihugu. Hagezaho Nkurunziza na Denise binjire kirimba c'umukuru w'igihugu. Hussein Rajab yarahaye ingabe idasanzwe Bucumi, iyo nayo cari ikibaho canke se cadre yanditswe ko amwe mu majambo yamubwiye igihe yabasanga muri Tanzania ubwa mbere, amusigura ko umushinga nawe wiwazoba umuntu ukomeye. Denise abonye ayo majambo vyaramurenze akora musozi kuko zari indoto zidasanzwe zibaye ukuri. Igihe Hussein Rajab avanguriye na Nkurunziza ivyamwibutsa Rajab vyose yarabitaye, ibindi barabiturira, ariko Denise ngo aramwankira ko cakibaho bagita kuko kubwa Denise ivyo kudahuza kwabo ntivyamuraba. Amakuru ahari akavuga ko ico kibaho cyo bacarateje uruhagarara ku kirimba ku buryo Nkurunziza n'umutambukanyi we hagezaho bahakwa kubipfa mu mwaka w'2010 kuko Nkurunziza yashaka ko bagita. Denise nawe akanga kuko cari icibutso c'isezerano ridasanzwe ryatumye ageraho yarageze. Ngo ntivyagarukiye aho kuko kuri ico kibaho gusa Denise ntigeze ashimishwa n'ingendo y'umushinga ntahe wiwe yo gupfunga se wiwe mu wa politiki Hussein Rajab. Eka na nyina wa Nkurunziza kwabaye uko abakenyezi babiri ntiborohereje Nkurunziza. Amakuru abandanya avuga ko Denise yamye ategura uko yoja kuraba Hussein Rajab mu iborero rikuru rya Mpimba, ariko umugabo agategeka abajejwe umutekano w'umutambukanyi yo kwama barikanuye ntaze yigere ajayo. Umunsi umwe ngo vyarakomeye rwose, Denise yarahagurutse abwira bamucungera umutekano ko
ari naho agiye. Imiduga baratsa baragenda, bari mu nzira ababwira ko bofata irya Musaga, ubwo nyene baca babona ko agiye ku Mpimba. Niho abagendana na Denise babimenyesha Nkurunziza, nawe abategeka ko bosubira inyuma. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati mudashoboye kujaho ndababwiye ndamenya uko nshikayo. Abajejwe umutekano we barabura uko bamuhagarika kuko batari kubakwa gufata umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Inkuru zivuga ko hoba hari uwo ku Kirimba bimenyesheje Hussein Rajab, nawe yakura ku telefone Denise amubwira ko yaronse amakuru ko yari yageze agatima k'ubuntu akifuza kuja kumusuhuza. Arabimushimira ariko aca amusaba ko mu rupfasoni n'ubwitonzi bwiwe yobangira ico gikorwa bakazogitegura neza kitagizogisitaza. Amusaba ko yogirira impuhwe abo bajejwe umutekano we ntibahave bagwa mu mporero. Ngo Denise yaranyuzwe maze abona gusubira inyuma. Inyuma y'umwaka ivyo bibaye ngo vyahavuye bitegurwa neza mwibanga. Denise arahavaja kuraba Hussein Rajab mu ihoro rya Mpimba, nkabari bakumburanye ngo barayazi bitari bike, vyaba ibiraba ubuzima bwa politike canke ubuzima bwa misi yose. Ngo ari na zimwe mu mpanuro Hussein Rajab yatekereye Denise kugira ashobore kwihanganira inyifato zitamuhimbara z'umushinga ntahe wiwe. Narirya yari umuvuga butumwa mwiza, bikaba vyaramutera isoni kuja kuyagira abakristu ubushake bw'Imana, kandi bizwi ko ubutegetsi bw'umunega wiwe buriko bukora ibindi. Ayo makuru abandanya avuga ko n'umuvyeyi wa Nkurunziza vyabaye uko nyene, nk'umukenyezi w'umutima n'ubuntu, ngo yaramaramaye kubona umuhungu we yubahuka guhemukira yari yareretse umuryango ko ari nka se bivanye n'ivyo yamufashije. Bagishika mu gihugu, Nkurunziza yarajanye Hussein Rajab mu muryango iwabo, arabasigurira ubutware bwiwe ko atoronka ica mwitura. Umuryango wa Nkurunziza ngo gushimira Rajab bamugize umwe mu baryango, baca bamugabira itongo kugira aze yame yisanga muri bo. Niko kuko no mu muryango wa Hussein Rajab bavuga ko Nkurunziza bamufata nk'umuvukanyi wabo. Hari abo yitaba inasenge, abandi banyinabo, abandi bayinarume bivanye nuko yasanga Rajab abita. Ni mu gihe kandi binavuga ko hari zimwe mu nzu z'abaryango ba Rajab Nkurunziza yarafisemwo ivyumba vyamugenewe ashikiramwo uko haje. Uwo mubonano rero ngo niwe watumye nyina wa Nkurunziza ababara cyane kubona umuhungu we yubaka kusenyura kubwo mwina wo gukunda ubutegetsi n'amaronko kugezaho nyina avuga amajambo asa no kuvuma umuhungu wewe. Ngico gihe haragazaho nyina Nkurunziza yanka kuba mu nzu nziza umuhungu we yari yaramwubakiye Ingozi, yisubira ku itongo nawe akama yateguye kumanuka i Bujumbura aje kuraba Hussein Rajab kugira amusigurire ko umuryango utari kumwe na Nkurunziza muri ivyo, ariko arakora. Ariko abajejwe umutekano we bakamuzibira kuko Nkurunziza yari yarabagabishije. Amakuru akavuga ko ngo umuvyeyi wa Nkurunziza yagiye gusubiza umutima mu nda maze kubonana na Rajab amusanze mu Mpimba, maze Rajab akamusigurira ko abarundi bose bazi neza ko ataha umuryango uhuriye n'ivyo Nkurunziza ariko arakora, kandi atacaye ibizambi ku muryango, ko umuvyeyi atokwima agateka Imana yamuteye ko kuba umuvyeyi w'umukuru w'igihugu abe hatekaniwe kandi yisanzuye. Ngo sabo gusa bo mu muryango, hari n'ibihangange vy'umugambwe CNDD-FDD bari bafise amabanga akomeye mu gihugu, bariko barasaba Hussein Rajab ko yobemerera bagakoresha ijunja bafise mu nzego kugira bananize Nkurunziza gushika amurekuye. Ubwo butumwa bari burungikanye wari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara mu mwaka wa 2013, akaba ari kwigenekerezo ya 30 Kigarama uwo mwaka. Ico gihe kugira ntibizana ishusho ryerekana kutumvikana mu mugambwe ngo abansi bawo bahave babikoresha mu gutoba igihugu, Hussein Rajab yabwiye ko bobikora nk'uko wome ngo umuhuza w'abarundi yari yaje kwipfuriza umwaka mushasha w'2014 abanyororo bo mu Mpimba, gutyo akaza kubamwo akanya ko kuja kubonana na Rajab mwibanga. Umwe mu bari bajejwe gufata amasanamu avuga ko yinjiye aho Rajab yakiriye Mohamed Rukara, azabona Mohamed arapfukamye imbere ya Rajab atangura kurira cyane, atangwe gufata amasanamu baca baramwirukana, ndetse n'ivyo yafashe baramufutisha kugira ntibihave bija ahabona. Amakuru akavuga ko Mohamed yarezwa nuko hari amakuru bari bafise yo kugandagura Rajab, bakamusaba ko bo koresha inguvu kugira bamukure mu Mpimba ibara ritaragwa, ariko Rajab we akavyanka akabwira ko ataco zoba. Ngo yababwira ko bacungera umugambwe gusa n'ibindi we avyibonera afise uko azohava. Ayo marira agahinda n'umubabaro Nkurunziza ateje ngo banyamugambwe n'abaryango ngo vyoba vyarahavuye bivamwe umuvumo ukomeye nawe wamutangaje cyane.
nk'uko amakuru y'ikinyamakuru Ejo Heza abivuga. Iyi nkuru nayo bakazoyigaruka ko igihe bazoyishyirira ahabona tukazoyibashikiriza. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose. Ni Umuhoza TV, Imana ibahezagire.